All right, ladies and gentlemen, karibu kuri YouTube channel Extra Info Media. Bamwe muramaze kumbona abandi ntimurambona mugabo irizi what it is. So guys, nukuri kwimana. Tutanguye podcast yacu n'aba abantu bantu mubona nka tuganira ibijanye n'ubuzima busanzwe, impanuro n'ibintu nyene bigiye bitandukanye, amatopic agiye atandukanye. Uravyo murashaka kukomanta mukaduha amatopic yanyu muri commentaire kugira ngo tuzobiganireko. So ku mazina yanje nitwa Daddy Wiz. Ndi kumwe n'abandi bantu kandi nabo ntabareka bi present. Rastaman wagwan. Bombo Cla. Oya leka last. Wibwire cyabishikana mu byo. Oya, je ku mazina y'uwanje banyita Dabuti 65. Yeah, I can say that. See? Murakoze. Muvye nayi present. Urafise izina ryo kuri social media, urafise aje akofisi izina ryo kuri social media koresha tutazi cyane. Urababwira Sirno, nickname Sirno cyangwa babwira izina ryawe bishatse cyangwa nunababwire kuko ni bibaraba. Hello. Jewe banyita Ndikumeme. Ndikumeme ya la vie. Ndikumeme. Guys, nkuko musanzwe mubizi abanzi murabizi gende mu content creator. TikTok, YouTube, hali na hali ya Facebook sinajayo. Narigeze kujayo umunsi umwe ivyo mwankoreye sinzogaruka. Uravyumva gende mu content creator, ubuzima busanzwe biranantunze gahoro gahoro. So Daboti wewe what do you do? I'm a dancer. I can say that. Vuga mu Kirundi chef ni. Okay. Ndi umutamvyi ndabyina mu Kinyarwanda. Ndabyina I'm professional dancer. She dancer. Nakobara oya ntumushi uyu numuvyeyi. Gusa ku ruhande gungaho. Ku ruhande gungaho. Chef ibintu Iki narinzi ko nshaka kuvuga ibi profession dukora kuri social media aha koze yeah okay I got you. Mu bisanzwe ndakora akazi ko gutamba, nkakora n'akazi kandi kari pembeni ko gutamba nako kuri social media like n'ibindi bisanzwe biri hanze nkaronka ma occasion yo kuja muri ibintu biriya ugasanga biriko birantunga mu buzima. Ikindi nuko nkora akazi gasanzwe mu buzima donc ntegerezwa gukora nibyo nkuko buri mu jeune wese afise kuba umuntu aba mu bihugu byo mu mahanga aza kujya ukazi oya mama wacu nitumukigira nibibaraba nima. So guys, no busto afite topic ya bien, topic ya fresh itagasi. Mugale ibibazo nujya mu cyama bifisi kera kibazo ndakime mfisi muga yarateguye kumbaza jewe na mama kugira ngo you know Daboti mama Ndikumeme yeah ndashaka kuvuga Daboti okay dutangana n'ikibazo cyambere tugende gahoro bazi ikibazo cyambere uraza kumbaza ndakwishura aho biza kugoranira twirefera hari kuko yarafise experience nyinshi kudusumba. So ikibazo nayateguye cyambere nima nta kimwe dukuramo Obliza ukene kushira ikibazo ugende gahoro witsamure wishure ubwa mbere twarakoze na Daboti turarecordinga iminota 30 zane bambye ngo hari hano navuze bidakenewe ngurashobora kubifuta umpaye akazi kenshi bro nawe ndabiguhaye byedite bro woharara so ubaze ikibazo dukene kukishura uribuka kari ko kazi nakora yego mugabo reka tugenda n'ikibazo cyambere siko ikibazo cyambere mbega umujene kwanza tuje kuri topic ni la jeunesse nyine byose hamwe ni la jeunesse siko kubera gende umujene nawe nturagera muri za bukuru cyane nk'umuvyeyi wacu ngaha ngene ndaguhaye yawe urumva sasa umujene yo kwiteza imbere gute mujene urumva okay urumva buze umujene kwiteza imbere gute
ni topic iri wide uravyumva muga turazagana turakata ubuke kugira ngo nta kibazo azuyo ariko baradukurikirana bamenye bishobora kuborohera gutahura tuvuze rero gutera imbere cyambere na mbere urumva uvuze ati gutera imbere ni kuvuga kugira ubuzima bwiza kugira fitiyo nziza uravyumva so rero mu gutera imbere umva bigenda mu mahetape nta muntu avyuka mu gatondo akaca atera imbere kiretse ufise ivyo bagusigiye urumva so sigura yuko cyambere na mbere imbere yuko utera imbere ubanza kwitahura uriwe you need to understand jewe ndinde umaze kumenya icyo uri ukakimenya mfise gukora iki kugira ntera imbere aho umaze kumenya icyo ufise gukora kugira utera imbere ukakimenya n'ibisabwa kugira utera imbere par exemple ashaka kuvuga jewe mu gutera imbere kiwanje nkeneye kuzana madame umufasha tubyara umwana dufashanye turondera amafaranga dutera imbere so urumva rero cyangwa cyangwa business cyangwa business uvuga ati okay so mu buzi nkeneye gukora est-ce que nziki point fort ya Angeli he abariho we investise umwanya wawe mwinshi kugira ngo ushire kubivyaza umusaruro hama utera imbere mbwa rero nkuko bizi urumva ivyo byose naho buri kurabicamwo harimwo intamba bavuze ngo bavyitwa gute dibo intambamyi harimwo intambamyi urashobora gukora ntagire icyo ubika urashobora kurondera n'umufasha akagufashura akakunaniramze akagufashura muvyeyi wumvise akagufashura uba muvyeyi nawe nzatubwire eske ibintu bikunda gutuma amakouple ataramba bigatuma umufasha gufashura ni nk'ibiki tubwire bimwe wowe mwo nka jewe ndi mu rugo rushasha urugo ndimwo sinziye okay sinabaka sinziye bitumwe twaniyo bija ndabona iyo bija ngo eske ibintu bishobora gutuma vyanka yiko dutera imbere n'umufasha cyane bigatuma dusambura turetse nico tuyage kumujana ataranaja mukurundi amenye ibintu bishobora gutuma kugira azovyirinde ibintu bishobora gutuma atumvikana n'umufasha wiwe ugasanga amarasambuye mu ma etape akujara kwiterambere ugasanga imwiravuyemo murakoze kumbaza burya rero igituma umuntu atera imbere turetse n'umujene no kubanza kitahura wenyene kandi akaba afise imigambi aho yifuza gushika ico yifuza gushikako kuko umuntu wese atagira vision ahashika tugaruke rero ku umujene gutera imbere kwiwe arabirondera mu kubaho kwiwe akagira ati uyu mwaka bimeze uku Imana ifashije nifuza kugera yaba ari kurondera umufasha akamenya ati umufasha kugira muronke tuzofatanya urugendo nuko bwa mbere ndamusaba Imana kuko ijambo ry'Imana rirabivuga umugore mwiza umuhabwa n'Imana rero abajene gutera imbere kwabo barabirondera kuko nta uvuka uno munsi ngo wumve ngo yabaye umuntu runaka arinda kubirondera akarondera inzira zose yocamwo kugira ashike kuri ca kindi yifuza okay hama mu byo tuma nko mu gihe umaze kuronka umufasha mu byo tuma mutarambana canke bigatuma urugo rutagera aho rufise kugera nkuko bisanzwe kuba biri normal ugasanga birasambutse ibintu bye amakouple bakunda gupfa nibiki abubatse cyane cyane uko amakouple urabona muri boyfriend and girlfriend muri petite amie et petite amie abo sama couple muhungu ndikumvuga rero urugo nyarugo hamwe mutubwira ngo niko zubakwa muba muri umuvugira ibintu rero bijanye n'urugo ni ibintu biba bikomeye kuko urinze ufata ingingo uti jewe dadi wizingire ndongore nuko uba ushaka ubwa mbere kugwiza umuryango ubugira kabiri ushaka kwinjira mu rundi rwego rw'abantu bakuze rero kugira abantu bubakane neza barambana birasaba
kwihangana kumwe n'ubundi wa mugabo we ukamenya kwihanganira umugore wawe kuko se umumarayika uzanye mu rugo afite ingeso yakuriyemo afise aho yakuriye rero nimwakuranye mwahuye mukuze hama ikindi kigira kabiri nawe ufite uko wakuze ufite uko wareze rero kugira abo bantu babiri bakuriye ahantu hatasa birasaba ko buzuzanya mu kwihanganira ubundi nta bintu bifatika abantu bapfa n'uburofa bwa bundi ushobora kugira uti turabire yuko tumeze neza gaho kuri kamera none nka Royi ko ndamuzi ameze uku icyatumye batumvikana n'umugore wiwe cobigiki ugasanga hari aho wamufatanye message mu telefone ugasanga hari aho nawe yakubonanye n'uwundi mukobwa mubita bademu ugasanga rero ntibifashe nubwo yakubonanye nawe nta caha warimo ariko kubera ko adakuze muri we aguciriye urubanza niko gufuha kuko amaze kugupfuhira nawe ukamupfuhira ibyanyu ntibiramo ni ndahise ndagiye murakoze mufasha agaca agufashura kuko katagura karekeye atuma dutera amatero umufasha cyagufashura none era akantu ko kwihangana eske nko mu gihe ari nk'ingeso Jemfise yenda umugabo mfise umugore umwana dufise akageso mugabo nago konona nyene gose urugo mugabo ntugakunda mukutagakunda rero eske haje bavuga ibintu byo guseda hari utegeso tumwe bavuga ati sha nta kundi reka ndamutunga uko nyene reka ndamwihanganira kugira ngo nidusambure kugira ngo mwihanganire ayo nimwe ngo bavuga ati reka ndabireke kugira ngo duterana amajambo kugira ngo suko urashobora kuba ufite umugore akaba mu kuvuga kwiwe ashira urwamo hejuru niyo hoba atakintu cukurakara kirimo mugabo kamere yiwe niyo kuduza urwamo rero wowe wa mugabo ucugira uti kwameze uko nkaba ndabizi ni kuki no mutuma aduza urwamo reka ahubwo nanje ncisha maki canke nawe ukaba wamushize mu rugo usanzwe unywa inzoga ariko kunywa inzoga kwawe niko kubuze kuba ku rugo neza ntihagire ikibura mu rugo n'ibyo akeneye umugore ukabikora n'ibyo umwana akeneye ukabikora kandi gutaha ugataha kare cyangwa ukazinywera muhira mugabo wewe muri we akumva ko izo nzoga wabwirizwa kuziheba mugabo kwa kwihangana rero agira ati umugabo wanje ko none atana kimwe adakora mu rugo neza ko atacantwaye atagusesagura kurimo ni kukino umubuza kunywa izo nzoga agaca rero ahitamwo kukwihanganira nubwo atakaburegwe umuzanako aragira ati sinashaka umugabanywa mugabo ko bimeze uko nanyo nta kibazo naco bintwaye kwihangana guseda uraheba hariho ico uheba kugira uwo muri kumwe ubuzima bukomeze cyo kimwe nk'uko yoba ari situation imwe ku umugore akora nk'ivyo umugabo akora like nk'ivyo waruvuze ngo akanywa inzoga iki niki okay vice versa vice versa burya rero hariho ico abagore tutarekuriwe gushikako nitwategerezwa kwigenza nk'uko umugabo yigenza umugore aboregwa arabishe kubona ivyo bintu biza kwemera abantu mushobora kuba muri mu rugero rumwe baratwandikira muri commentaire abajene kunywa inzoga yaba umugabo yaba umugore barazinywa ndabizi reka mbana nabo canke nkababona aho hanze nkababona ariko akenshi umukobwa atarashika mu rugo anywa inzoga karara hiyo ubona uwo gusengera bamwe bakesha
abo nabo gusengera pe batama amapiyano hari ukuntu bagira ngo gutamba ni bon abatamba ni sawa mugabo hariho ubutamba gaherayo n'ubunywa inzoga gaherayo jewe ntawe nocira urubanza ngoranye oya kandi ga erega igihora kivyica bavuga ngo nivyo bigezweho nivyo bigezweho ni kwiryohera ni kwimahoroniza kumbe ariko uri kuja mu nzira bitazogukundira kuvamo nuko bimeze ugwaruka rw'iki gihe ntugire muravyorosha barakumva ntavyo bakubwiye ngibe barabivuze byose daboti bibaye n'impanuro baduhaye natwe turiko turiga nariko baradukurikirana nabige nabo nyene so daboti we nka wewe turangana sivyo ngawe wewe kubatsa akabazo ni ikihe kintu gito urabona twese ngaha mu bihugu by'iburayi akazi ni kari komplike gose kuronka karashobora kubura ngaho ubuzi burakunda kuboneka kandi amara turaronka buri kwezi turaronka amafaranga ngabo ni kubera iki bitananira kubika amafaranga like ibintu bidutwara amafaranga bitari bifise kudutwara amafaranga like kuziganya ibintu bituma tutaziganya ibintu bituma tudakora imigambi ibintu bidutesha umwanya bitari bikene kudutesha umwanya je ugeze ngaho nibaze yuko bivana comportement y'umuntu canke n'ivyimviro vy'umuntu peut-être yuko umuntu ashobora kubaho afise stress ugasanga amafaranga akwahereza mu bakobwa siko ndiko mvuga ukuri birabaho navyumva ugasanga akwahereza mu bakobwa mu nzoga mu kirori canke mu biki ugasanga ntibiriko biramwubaka navyumva mugabo en fait uronse amafaranga uri buraya kubera uba wacumukuye nyene uri kuro donc uba wakuzi sana sico kimwe no mu Burundi uravyumva donc utize kuziganya kugira uzokoreye ama projet ya muri ya vision ukeneye bizokugora bizogufata igihe n'igihe okay nk'ubu nk'akarorero ndaguha nk'akarorero wana nuko ngaha muri Serbia urabona na bintu byinshi ntidufata amadeni gose nk'abantu bo mu bindi bihugu ntitujya muri banki gutora amadeni ngo tugure imiduga ivyo boro nuko utarabishaka oya reka musingeza nima nuko udakunda amadeni ahubwo sico yoshira imbere oui nico gituma donc narimbuze yuko udakunda ideni en général ukunda ideni naje nta deni nkunda nkore uzoshika kure yirindi ideni mugabo urabona ikibazo nacyo dufise ahantu twakuriye mu Burundi hari amaterme bakoresha ayo vy'abajene ngo nta mugabo atagideni nta myaka ijana ngo samire ntigura imiduga urabona bijya bintu bikugumye mu mutwe rero ngo uvuze ngo urafise ibihumbi ijana donc uvuze ngo urafise samire urakora ikintu kizima bakaca bakubwira ngo kende aturitse Bugarama urabona kandi samire ugwije na 10 no miliyoni mugabo akabona mu kumengo kukabrosete akabona iyo havo yaturitse ejo bundi umuntu yarigishije avuga ngo utarakwiza amahera yo kugura inzu nuyajya ayo ufise uyajya ibijuju muzotubona duca utuodiyo tw'uwo muntu duca ku mashano menshi muzotwumva ngo nuyarye ngo mwizina ryaye ngo ry'inyama ngo mwizina ryaye Yesu Kristo ngo ry'inyama i Burundi niho navyumvira rero uzi neza aho ushaka gushika ni kimwe naherako wirinda ibyo bintu bikujana mu madeni bitagira akamaro ariko ikintu cubaka urugo kigateza imbere urugo ugifatiye ideni ntaco bitwaye kuko ubuze uti ndafise aho nzokura kugira n'ishuri nayo ubundi kurya ideni ntimwibaze ko abakurambere babivuze kugira bankuraje abantu kurya amadeni oya ni ideni rifite akamaro ku rugo ritagufitiye akamaro wowe wenyene rifitiye akamaro urugo abakira abajene nabo nukuri kurya ideni udafise projet ugomba gushikako ntibikenewe bien vision projet umugambi aho ushaka gushika byose biza kuri kimwe mugabo kera
bagiciye migani amadeni bajya ntiyari amafaranga ntiyari bwaze bakopeshana ibiharage akopeshanya ibiharage bakopesha umuceri kugira ngo bajye muhira guhanahana barahana ngo ati nk'umuceri je nzogusubiza ibiharage uravyumva ntibiruma mugabo urumva twege natwe dufata imihari migani mwimwe muri situation turimo itajamo uwemplitsemo rero ukavuga ati namaga batagideni kuma amadeni bo bafata saya yiwacu kandi twe amadeni yacu arafise n'amaentere urasaba ibihumbi 10 bikarangira uri 15. Izo ni generation zigiye zitandukanye ivyo vy'ibiharage n'ibijumbu n'ikibahana baguranana generation yakurikiye yari generation y'ukwiyubaka no kuvuga yarasaba ideni kugira ngo nimba afise inkimwe agura inka zibiri nimba afise umurima umwe kubera isi yaze agura uwundi murima ashobore kwiteza imbere ivyo baguranana bahana kugira bishurane byarabaye mu gihe haragera igihe birahera haza kuguranana amafaranga atari amahera kuko muje mutandukanya amahera n'amafaranga amahera arahera amahera ntaca kumarira ikimazi kizanwa n'amafaranga amafaranga urayaruhira uyariye neza akakugeza aho ugomba kugera aharika amahera aguca mu kuboko akaguca ugenda mu kabaruga ngwiki oya ni bon okay je nuko ndabizi niyo mpamvu turagiye kubona uri ngaha hari ibintu ukora tubya atari tuzi sinzi difference y'amafaranga n'amahera je nzi ko inoti ari inoti dabot we urabona ibintu bituma twege tudashika ku byo dukeneye gushikako urabizi bidutwara amafaranga nawe urabizi bigutwara amafaranga natwe ibyacu turabizi so dabot tubigenze gute twihangane twibohe duhindura entourage tubigenze gute kugira ngo izo ngeso zituma dushika dukeneye kugera tuzivemo none duhindura abagenzi ubwenge bwacu tubukire ku bindi bintu twibohe tubigenze gute en fait ngerageje gukora bambe kuvuga ku muntu atarubaka kubera twatanguye kububatse canke bari en couple je sais pas uravyumva ngerageje kuvuga ko nk'umuseribateri peut-être afise nk'umukobwa canke ntatumugira siko nibaza yuko icambere na mbere yokora cyane ama par après kubera bafise vision kuko nta muntu atavuka afise cakunda arafise cakunda ashaka gukora kandi uko imyaka canke uko iminsi igenda no ku muntu aterakura uravyumva utegerezwa kugira ikintu mu mutwe nyine uvuga ati je ndashaka kubiki canke ndashaka gukora iki navyumva so ico kintu utegerezwa gufightinga tu tezo gukora sana uko nta shwa yindi ufise uteza nta yindi man utezo gukora barufise ico ushaka kuvuga kandi nivyo mugifise ingufu mwategerezwa gukora kubera hazogera igihe mugere mu myaka mujya ivyo mwakoreye muri pansi hariho umuntu agize imisi abahanura mwebwe mukiri bato muri Iburaya ababwira ati kuba Iburaya ukaja ahantu kicara ngo igihugu kiriko kirampa sociale ugishobora gukora ugitonda ku kazi ugifite ingufu ukicara ngo nzoba ndakora ngo reka nge niyicariye uri kuri yica hari abafata ubufasha atari ubwabo ibyo bufasha n'ubw'abantu swate ufise umwana muhira swate waragize waragwaye so tufise ikibazo kiri gituma utaja ku kazi mbwara abandi nabo atakaza na kimwe bafise gusa bayakeneye abajene cane abajene nibo bakwiye kwisubirako kuko kwicara ukomeye uzobiririra imyaka myinshi uzovuga uti iyo menya cagihe nari ngishobora ibi kuko umuhungu imyaka iraja ko ntivako gumizako
ejo wari ufise 20 hirya ejo uzoba ufise 20 urumva kwija ukirundana ko rero niko n'inkomezi zawe zigenda zigabanuka bikore rero ukibishoboye ukibibasha je biratahuritse ijana kwijana akabazo reka nyuma no mustugira mugana je ndabisa akabazo ndabisa akabazo turacari kuri jeunesse si je ndashaka yuko tuyaga ku rukundo ruri à distance ugasanga umuntu mukundanye imyaka n'imyaka mugani mugira aho mushitse niko kabazo kiwanje mani je nko kuri jewe ndabizi urubatse mugabo ntukeneye kuyisigura uratanga opinion yiwawe no nda bazikunda n'abantu ba distance à distance okay urashaka gutanga opinion but je nibaza yuko jewe nka jewe muri umwanya sinibaza yuko à distance mara kugira nkundane buntu mukoga dufate umugihe okay mugihe no byoshika bigasaba yuko ndamurondera umundi mukobwa okay urabizi ibintu by'isi birahinda ni soble ngaho je bro je vyongora vraiment kurondera umukobwa ari kure muri umwanya no muri umwanya jewe ukuntu vision mfise y'ubuzima bw'iwanje hari ibintu bimwe nakeneye guha umwanya cyane hariyo kandi kindi kintu naco jewe ndi ngaho umukobwa ari mu kindi gihugu biramugora gutahura ivyo mbayemo jewe niyo ndamusiguriye ibintu hari bimugora nko gutahura umukobwa ari mu Burundi biragoye kumutahuza yuko ntasanye rugira mu mufuko kandi urazi ko bishika uzosanga ntayo dufise kuko bimusigura avuga ati yo kanya kajamana yo karimana ni ngumyi kumbe ntunima ntugira bro waguye mu kibazo amafacture vya yanga ibi bitubire biragoye so je byo mane vyongora mbwa sinzi ko nabica mu kwera vyongora mbwa sinzi mbwa nyene umva akabaje nyene kubaza kugira dukurati umuvye nawe abanza arafise ongela nda makuple à distance yewe gahe acayongera kwico shaka yewe ntibiba byoroshe nukuri atari imana ibigukoreye nyima ntibiba byoroshe nawe ntibiba byoroshe harabagukiriye gace harabaguteye nababwiye kwihangana tugitangira ariko uko no kwihangana kurenze uti kubera iki ivyo bayemwo ntavyatsi ivyo abayemwo ntavyuzi kandi buriya kugira umugore umumenye nuko buri hafi yiwe erega ubundi uri kure yiwe byisha uhuye n'abakobwa b'iki gihe turi kurira jeunesse azokubwira ibinyuranye n'ivyo yiriwemo kandi ntuzomuhinyuza canke nawe hano uzomubwira ivyo wiriwemo kandi nawe nyene ntazoguhinyuza nukuri kugirana urukundo n'umuntu ari kure yawe sinobabwira ngo ntibishoboka kuko hariho uburorero buke bubaho tukabona bigenze neza ariko iyo amuzanye akamushikira agaca abona vya bindi yahora baba nta n'indwi zibiri bamara biruhira gusenyuka iyo mbere rero ari nko muri Canada uri mu Burundi uzi ko gutelefona wagiye kuryama nabagiye ku kazi uzi we yuko uja kuryama nabavyutse suko nibiba byoroshe urarawicaye nibiba byoroshe igihe ufise umukunzi wawe ari kure nukuri bisengere kumbura Imana ibigiyemwo birakomera ariko ubundi ntawe no bihanura urumva nta numwe wohanura gukunda na distance ana yanje bije nko muri distance erega ivyo nkubwiye nukuri kwibibaho kandi nka twebwe tuba dukuze tuba twarabibonye n'inkuru ni nyinshi mu tuba twarabaye mu bihe abatwitura bataba bake bakatubwira ibibagoye erega kandi kuba kure yawe si uko umwifuza kubw'umubiri gusa nuko wifuza kumenya ubuzima ariko arabamwe ingene bumeze bigiye ku mafaranga aho ntimuzopfa mwumvikanye ntuzomubwira ko atayufise ntazovyemera nubwo yokwereka ko avyemeye nuko nawe hari yari akora abafite ico ariko arinjiza kumbure nawe nyene atari kakubwira ukuri erega ushobora kuba mu Bubiligi umusheri wawe akaba muri Canada sibyo canke akabi Burundi
rero kugira uwo muntu uzomenya ukuri kwiwe ni Imana yo kubikubwira yonyine. kola ndumva bikomeye birakomeye n'uburyohe Nta wundi yo gufasha muri iyo nzira, si umubyeyi, ni Imana gusa ni Imana gusa. Mwenyezi Mungu. Yonyine nigira iti timbirako gumako, ya Rabbi ugasanga birakunze canke biranse, ukaja ubona invitation atani iminsi iheze akurungikiye invitation kugira akwemeze ku rukundo rwawe ataho rwageze. ati ntiwari wenyine sha Ntiwari wenyine, nakubali ukaja usanga umuntu yataye ubwenge ngo zakoranyeko nawe, kumbe mu rukundo ntiyigeze agira amareserve canke canke ngo araba ati ibindimwo bizabutisa. l'aboutissement impossible L'aboutissement. n'ubuyobe abari muri couple L'aboutissement. à distance vraiment Imana ibahezagire twe twivugiraga gusa twe twivugiraga kandi mama wacu arasenga araza kubashyira mu masengesho biragenda fresh abari mu rukundo vraiment alhamdulillah courage akazi kanyuma mfise ni kamwe Yego. ko dufise mama wacu reka duprofite yeah est urabona yuko turiko turakura nka jewe par exemple James 26 ans hari ibintu bimwe bimwe ntabanzi mu buzima n'ukuntu mfise kwitwara bigasaba yuko n'imiburiburi k'umuvyeyi agira icyo ashizemo kugira ngo amvyure ubwenge bavyita kulodemala ndodemale ari nkaho nyere cyangwa ati reka ivyo ntibabigira nkungiye nko gusaba nk'ideni muri banki ryo kugura inzu vise umuvyeyi amaze nko kurisaba ndamucako cyangwa arabasha kumbwira ati ati ukabona bariko bakubwira ati intere yuko uzoriha 2% ntiwemere unegosie canke ucuja mu yindi banki. Esko ibi bibazo wana mu Burundi yuko bivanye n'imico yiwacu hari ibintu abavyeyi batatubwira bivanye n'ukuntu nabone bakuze kuko urumva tuba buko turiko turakura mwebwe abavyeyi bacu siko mwakuze hari ibintu mudakeneye kutubwira kandi bishobora kutwubaka mwamwe ati nk'ibitabi mubwiye yo kwiyumvira ugacari umwana communication y'abavyeyi b'abarundi n'abana babo irakomeye. Esko abavyeyi muri umwanya yakora dukurikirana afise umwana wiwe ariko arayabaga baganire gute? Ahubwo iyo n'impanuro ubwa mbere no habavyeyi buri umuvyeyi ataganira n'abana ntaba ari kararera kugira ivyo wo muhisha kandi ubona ari karakura n'ubu uri kuramufasha azoshika kuki utakimubari bambarize vraiment bavyeyi muri ko muratwumviriza umuvyeyi niyicarika abana biwe ababwire abumvishe ibiriho abumvishe ibivugwa abumvishe kazoza kabo ko kari mu maboko yabo kandi abigishe kukarondera. Umwana nawe niyicare abaze se canke abaze nyina nk'aba baba bari kumwe nabo nk'abagwanje turi kumwe bicare iruhande y'abavyeyi bumve imigani babacira erega bafite vyinshi vyo kubabwira ariko abana banyu abana b'iki gihe ngo muri busy ntimuboneka sihondi sihondi nta mwanya mfise ngiye muri match ngiye muri sport ntibumvirize uwo gufasha buriya umuvyeyi niwe wenyene utera imbere akanezerwa umuvyeyi wawe wenyene abandi bose babona ivyo baza gukuramwo bavuga ati abandi bose ni entere abandi bose nico baja guprofita ariko umuvyeyi wawe agira ati royi dadiwizi yogera hanaka no himbaza Imana hama ikindi naco nkawe umaze gushira umugore mu nzu nkanje ndi umuvyeyi urabona abavyeyi bawe ntimuri kumwe mugabo umuvyeyi asa n'uwundi ndashobora kukubwira nti dadiwizi kubaho kwawe n'umufasha wawe gucane muri iyi nzira ni ukuvuga ivyo tuma mutumvikana mukavanako nibi ndaguha nk'akarorero umugabo aca inyuma umugore canke umugore aca inyuma umugabo uwo muntu
urugo ruba rutanguye kumunanira. Ikindi kigira kabiri, umugabo asesagura ibyiwe mu rugo akabihereza iyo umugore ntamenye namba. Ivyo biri mu bituma umugore agiye gusaba ati jewe byananiye bamwumva. Ikindi kigira gatatu, abafise amapleve abayafise. Ikindi kigira gatatu, urugo rurashobora kukunanira kubaka kubera ingene witwara mu buriri. Ibyo muvyumve, ibyo mbibwira wowe ufite umugore. Uno sindiko ndabimubwira, nta mugore aragira. Rero ndiko ndabikubwira kugira ngo ariko nuko nitwara neza. ntuze wibaze ngo muvyeyi kukunanira mu rugo nuko utabikoze. No kubikora cyane biramubera intambara mu rugo. No kumenya buriya ubukunzi bw'inda si ubwo mu njya gusa. Ubukunzi bw'inda buri ku buryo bwinshi. Ndakurahi Muvyumve kandi mubikore mubizi, mubibemwo mubizi. Kulugutula neza Daboti nawe ni yuja. Mugende kubaka mwabyiyumviriye, mwafashe intego nziza mugomba gushikaho. Nayo ubundi nk'aba bakiri bato, nk'aba bakiri abajene, nukwegera abavyeyi nabo bakabegera bakababwira ingene mwo kwifata kugira muzogire ubuzima bwiza kandi nk'ibyo mugiye sinibaza ko ari abavyeyi benshi babwira abana babo mu Burundi. Ico nico kibazo. Erega narabibonye aho umuntu aza kuguhanuza akabikubarira. Uca usanga twebwe twakuze mbere umenga hariho ibintu vy'ibanga tutobwira abana, kandi ivyo bintu twigumizamo bazobishikamwo batabimenye. Ndaguhe nk'akarorero nk'abavyeyi bafise abana b'abakobwa, ntibamubwira ingene yokwitwara kuva akigera mu myaka yo guhindura ku mubiri wiwe, yo guhinduka ku mubiri wiwe. Ico gihe utakimubariye azokibaza, azobaza abandi kandi bazobimubwira neza canke babimubwire nabi. Urumva rero canke nk'umukobwa agiye kubaka, kera waja wumva bamubwira ingene azitwara mu rugo, ariko uno munsi mubitumenyeshereza ku matelefone. Yalabi urabashize hanze. Niko bimeze, ni kuri telefone. Mama nta mwanya mfise, bazoza kunywa ibi n'inkwano hari aho bazimarira iyo. Reka ngo twaravyumvikanye. Mama yangu ndikumeme murakoze cyane ku manuro muduhaye. Urabyumva ibyo twako turaganira byose ni la jeunesse n'iterambere. So wadukurikiranye ukaba wakurikiranye ikiganiro gushika ngaha, cyonda subscribe, like, comment, share. So ndibaza nivyo tuzotegura ibiganiro gahoro turabashira nk'ibiganiro buhoro. Tuzogerageza n'imiburi nka kabiri gatatu mu ndwi, tuzogerageza bivaye n'umwanya na disponibility. So turabashimiye, ndabashimiye cyane Daboti. Ndabashimiye cyane mu supporting niho tukitangura. So mu supporting tuzozana n'abandi matopike mugana mwebwe murashobora kuduhica iyumviro canke usiba, ariko na commentaire turakeneye n'ama subscribe. Sinzi umuvyeyi yuko yogira ico avuze. Shimire la jeunesse mwankurikiye. Kumbure sinavuze cane kubibaraba, nagiye mbahurorero gusa, ariko hanyuma nzobiganira neza imyitwarire myiza ibereye umujene ashaka kuzogera ku kintu gikomeye. Murakoze cyane rero, muheza kigwe, Imana ibahezagire. Ciao.